none abasi ntibashatswe kungandagura kandi Imana yampanuye uyu munwa wo kuvuga urengeye kuvugisha bashaka abazongandagura naravutse uwanka umwana nawe urumva uwo n'igipfamutima kuvyara nibaze ko atari bibi kuko n'Imana yaravuze ati muvyare murondoke nk'umusenyi wibaza kuzovyara umwana akomeye bikarangira wibarutse umwana atandukanye n'uwundi w'abandi bavyaye abana bakomeye ugaca biteye agahinda biteye n'umubabaro. Jera sirangora cyane hanini amazi inzu keshi nta hantu mwijoro keshi shika nko mwira saa 4 n'igeshika na saa 5. STV Every Story Matters. Yes, bakunzi ba STV muraho mumeze neza jemeze fresh nkuko mubizi ni STV kuri micro ni MC andi Mr Solution Mr Emotion. Reka tubane dukengurukira Imana niyo idushoboza buri kwimwe yadusuye kutuvyura twereka kindi gitondo yongera iduhana inguvu n'ijwi ryiza kugira ngo dushobore gusubira gukora kandi umwuga wacu. Tubazanira byinshi ni wa musore wanyu bazanira byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo muryoherwe mwongere twigire hamwe dutera imbere tubereke n'ivyo tuba abaririmbyi banyu cyangwa se industry cyangwa se entertainment ibigezwemo. Turonde Star Love nyuma yo kugwara twabananje kuvugana nawe uyu munsi rero turagarutse mu kumuronde kugira ngo tumenye situation yiwe tumusanze hana ariko aranwa amata twirizera yuko ibintu bimaze kugenda fresh. Baba vipi? Fresh. Yicaye ku moto yanje. None gasha mwakizanye ngo macho kuca ndakigira intebe nyene. Meze neza ariko. Jemeze fresh umeze bon kabisa abasi nubwo bashatse kunkura kuri iyi si ariko ndacari muzima ubu mfashe ururahuri rw'amata ubu ndiko ndarunyenyera nk'abandi bose ubu nagarutse mu mwuka w'abazima. Urakomeye ubu uradeya. Ubu ntadeye. Niyo mpamvu naje no kwiyanika kwibarabara kugira nsome n'abajama babone ko ndiko ndasoma utwo nirondereye nayo ubu ninyegeza nde ubu no kunyegeza nibanda nakondongorokera umuzabibu. Kijya gihe waravuga yuko baguhaye ishano niko byabananje kuba nivyo wasanze ufise nico cyari ikibazo cyonyene cyangwa harimo n'ibindi bintu bro. Genda kubwire ko umuntu kweri yari yampaye burya burozi yari yasondetse yari yampaye uburozi kabisa bukwiye kabisa para mwe byo kuvuga gusondeka kuko harageze n'igihe nyene mvuga ati je umutima urahagaze nyene mpema bidakunda haye mvuga nta yindi ngwara yari indimo bwari uburozi gusa bari bampaye kuko nta iyo malaria yo gufata umunsi umwe agacagira iki kandi je mu bipimo nagirishije nyene basanze ari uburozi buri mu maraso yanje nyene bampaye nta bindi bwari uburozi nyene nahawe mu binyobwa nariko ndanwa no mu biribwa nyene ariko ndafungura hose urumva bari bamvangiye ingambo n'ingambo urumva nta kuntu kumwe ntari kuba kujya ahubwo n'abantu baravuga ati kuba utapfuye ni icese abantu bose baza kunda basanga kwanza mwe namwe ibimenyetso bimwe murabifise bamufasha n'ivyo abantu mane baba bameze nk'uko. Witwa gute? Jeni twabona Imana Gloriosa. Mama w'uyu mwana. Mama w'uyu mwana. Muri gatoya watubwira kubijanye n'umwana kandi karakunda gutwenga gatoya watubwira kuri umwana bimeze gute wewe mama uko mama ni wabaza umwana wiwe. Umwana yapfutse amugaye. Uko nyene ameze. Yego. Utamugaye ndaja kumuvuza ndamugorera hajya kukamura imwijabe haruguru kuri ABF. Yego hama jera sirangora cyane hanini amazi inzu keshi nta hantu mwijoro keshi shika nko mwira saa 4 n'igeshika na saa 5 namba hano kuburangera saa 3:30 canke saa 2:30. Yego hama kintu kingora n'inzu pamperse yiwe kumwambika kugira nje muri kine haba bari bambwiye no mu kwicenda ko no mushira ku ishure mugabo Imana izobikora ndabizi. Yego. Usanzwe uri umuntu ugendana nawe kugira ngo ufise icagufasha kakigufasha. Ngiye muri kine ngenda ndamuhetse ku mugongo kubera agakinga amapine yarahetse. Nkuwo shobora kuronka nkaho yosabira n'akagakinga yobagize neza kubera agakinga bakakagura gashasha. Sinze ari dufate nk'ubu mubigize hari gusanga hari nk'umuntu ari nk'ahantu buri gacu usanga aragize nk'umutima wo kukansabira. Karasanduka kugwa mu isoko none.
uya mu isoko nta buriyo uva hanze urumva sinzi ko bwabuvanze kubera kanagahawe nabajya bo kukamuri umuntu yoba gafise canke afise inzira yo kukaronka yokagufasha yego nukuri aho ndazi abakunzi bacu bafise umutima bavyumvise kuwe bazoba afise inzira yose ishoboka yo kukaronka kandi umutima barawufise hama muragendana kenshi ufise icamufasha kakimufasha umugongo kenshi yego kubera kampa ukamutwara kuko mbangiye ahantu hafi amapine yaraheze vy'amapine araboneka yuko atakikomeye yego amapine yo ntibayadandaza ya amapine ntibayadandaza no kukamuri twarabuze yahuriranye n'iri kinga mpamvu narisavye nk'uwo babona inzira zaho yoca kugira agakinga kaboneke yosabira agakinga mukazoba mukoze cyane yego hama nakoze kwihangana kuko hariho ibihe ubona ugaca uvuga ati n'abandi baca bagira uko nyene yego ariko hariho umuntu hariho abantu nubwo tuba dufise akantu ko kugaya canke kumva ko umuntu atogufasha gitoya mbega urafise ikintu gito umuntu wewe agufashije ubona ati iki ni gitoya yatumareka naho cyo bikiro kibarage naho umpa sense kubera ntushobora gutanga iyo sense udafite umutima wo gutanga oya kila muntu n'icafise ibi biharage nk'ibi biharage n'ibiro bitatu wewe mbe ufise umwana umwe ho wenyene wenyene mubana muri babiri kunyene yego tubana muca mu bifungura nk'imisinga y'ibiro bitatu by'ibiharage bifungura indisi itari mike ugereranije kubera inusi ikora saa sita no mw'ijoro ejo mu gatondo abantu urya muceri ibiro bitatu nk'imisi sinovuga ndayarura kubera niyo ntetsiro birashobora gukora saa sita no mw'ijoro irobo y'ibiharage irobo y'umuceri y'ibiharage kumva uyu muceri ibiro bitatu urashobora kugufasha hafi indwi rero none ikintu cyo gufasha indwi ntiwumva yuko Fata Starlove tora numva ko n'uwundi muntu nubwo yoba afise ikiro kimwe cyo gufasha je ivyo nyenda birose niyo ngiye mwibara bandavuga ati ndiko mpiga yo kwambika pampers y'umwana yo kugira we ko baramugorora ntiyonona aho bagororera ubundi hama yandi namba ndiko mpiga nk'ayinzu n'amatara narabankiye ko bompa amatara kubera mbona izi nzira nyene tera kamo basi umuntu uko angana kose afise gusa umutima wo gufasha ukuri umuntu uko angana kose afise umutima wo gufasha naho cyari cyo cyose yoronka naho yoba sengisa naho yoba ngahe ukuri naho cyo bikiro cy'umuceri ukuri yoba gize neza yego kuko gutanga ingabirana ntabwo gutanga ari byabuze yego ngire ico nunganiye ku bantu ndasavye nk'abakunzi ba STV cankwe abakunzi b'umuziki muri rusangi abantu bose iyo bava bakagera ndabasavye ndanabinginga kugira ico bakoze kuri uwo muvyeyi kuko iyo wibungenze ukamara amezi 9 ufise umwana wibaza kuzovyara umwana akomeye bikarangira wibarutse umwana atandukanye n'uwundi w'abandi bavyaye abana bakomeye ugaca biteye agahinda biteye n'umubabaro kuvuga ko nyina w'uyu mwana nibaze ko afise akababaro kadasanzwe nawe yari yifuza kuba yo kwibaruka umwana agendagenda nk'abandi amutwengera nk'abandi aterura ameze neza atazogendera ku ikinga atuma amazi akaja kuyamuzanira mugabo vyarangiye ameze uku nibaze ko abo baba bafise umutima bo mushika ku kabisa bakaraba ico bamufashije kuko biratuma hariho n'ibikorwa yokora abatagikoze kumva yuko ama hafi y'uwo mwana atari bumutemuhira wenyene mugabo yaba umwana agenda akaja gukina n'abandi bana abagenda afise amahoro afise umutima utekanye umeze fresh akavuga ati reka nje kuronderera ifungurwa ziwe ngaruka ndamusanga mu bandi bana mugora abo babona keshi urabona ko bidakunda ko amusiga wenyene agomba kumuguma iruhande kugira ntasange yagize n'ikibazo yahenutse ngo akomereke cyangwe igikoko kize kimurira aho yicaye bisaba ko amuguma iruhande barabe bamufashe kabisa barabe ico bamufasha abo bafise umutima w'urukundo bumva bafise imbabazi umutima w'imbabazi umutima w'ikigongwe barabe kabisa umuvyeyi bamufashe nico kintu mbona nosaba abantu muri rusangi abantu bose boba bafise umutima w'urukundo
nanje ngigwa ko ndabashimira nshimira n'abamaze gufata kanya baraba kino kiganiro tukabasaba yuko kuba ufise umutima ukungana kose nico afise yofasha twumvise ko umwana akenera byinshi akenera pampers nibaza ko nuwo muha pampers imwe itobura ikifasha yego nuko ntiyo bicifasha yego umwana yitwa Akimana Laika yego akazina keza ngabire basi oya reka Jenda mukwe hamace ndamurindira ko imyaka 18 cy'ndamutwara. Ya uturindira karenza ko nkitatusha. 20 ndamukwa nga. Je nakubwiye bisamire gusa. Sheri twigiye. Sheri wanje. Ndamusiga. Uramusiga. Ngoba ndishiki. Oya. Amwe wo munyuruza na. Oya nibazomunyuruza kandi ubona tugumana bo munyuruza gute. Oya twandikirana. Ko ndamurindiriye. Oya tuzokwandikirana gwe je imyaka 18 kugira urindire igitatire ngabo. Jerere je n'uyu muhungu umwana wawe wiwacu kubera iki? Usanzwe ubahehe kwa? Bakumutakura kujya kane nimero 105. Nimero 105. Kujya kane nimero 105. Uhafate mani tuzohibagire. Kombe? Kane nimero 105. Uri hinzo mahera nga? Inzo ndayire 220. 200. Uri hitariki zinga? Marandi agutariki 10. Tariki 10. Warakoresha? Kunarakurishe kubera ugukurikira je nzo kukurihira Imana ikongera imigisha kandi bandanye canke ndabahe nimero ya telefone aho rero ugize neza limite irengana yari yose 60 296 329 Raba kugira ntuze kuyihe sawa ukwezi gukurikira itariki 10 kanda kubibe kugira urazi kwibagira bibaho mama wavuze yitwa nde uyu Laika Laika uraba ngoma ndakubipe ku buryo ushobora no kunyibuza izo tariki 10 jewe izo tariki 10 jewe nubwo noba niba urazi birashika uzonyebuze yego nzokurihira uko kwezi kukurikira ushaka ukwezi kwa kabiri kizoba ari mu tariki 10 z'ukwa kabiri nzokukurihira ukwezi iyo nzu sivyo kintu uzoshira ushaka ukure mu mutwe ntapfuye cyangwa nje mu bitaro ndembe sinkore uko nzokukurihira oya kwihangana ufise n'ubundi mwaka uzawumara yindi myaka nk'ijana yo inarenga kandi mwana numva ngo nta myaka ijana tuzomara oya irivo ko wizera ikintu cyose ukizeye gitegerezwa kuba izo nizo bakira bira bisibira cha sheri bye bye arumva sheri bye makabizu none akabizu baba tubananye rero ikiganiro cyacu mwana ndohije n'amata yanje nda ahera ntanabishaka ariko ikintu kindyoheye ndyohewe n'ukuntu sanze ufise umutima mwiza ku bandi kwiyumvira ku bandi ya mwana mpatswe no gukorora Amasozi ndamubonye mbonye ivyo uri kuramukorera so uzobandanye ufise uwo mutima niyo mpamvu nabuze ico mvuga ndagira iki iyo haza kuba hariho nk'abandi bantu nka 10 cankwe 20 cankwe 5 bafise umutima nk'uwo mbonye ufise nibaze ko abantu bagendana ubumuga cankwe bantahonikora bobaye bogoroye kuko baba bafise abantu babashigikiye ukoze ikintu kizima kandi kindyoheye cyane paraporo yuko twariko turavuga ku vyerekeranye n'abashatse kungira nabi mbonye ko hari ku misi Imana yanyongeye hari ikintu ngiye nize ku bintu biberenga ha bivanye n'umwana mbonye agenda n'ubumuga ari kumwe na mama wiwe kuntu
bitumye hari ikintu ni binyigishije kuri iyi si ahubwo Imana ngira nivyo yari yashatse ko mbona ivyo nibaza ko atakinino bivuga ko ariko ndazi yuko umuntu turi ngaha ku isi tutangana tudasa tutari bamwe ariko nta numwe ku isi adafashwa ariyo mpamvu wowe ushobora kuba ubona ugenda ukomeye ejo nawe ukaba nkawe uzokenera ubufasha sivyo none ego turanako ndabaza rero mbega wewe umaze kumenya ko ari ishano nibihe mbintu kwanza wakoze kugira usubire kugira amagara meza gatoya tutarasimbira kuri madamu wawe nawe okay je maze kumenya ko nari ishano nari tuyenye nabajejwe kuvura abari ishano ayivura barambye ati mfuba uramererwa fresh niyo mpamvu usanze nka kiriya gihe urabona ko atana ibintu byinshi narya amatunda nkarya ibintu amabungo intuze nkarya imicungo nta bintu vy'inga cankwe ngo nwa amatano byakunda canke ibintu vyo guhekenya niki so kuvuga ko jewe ubu meze fresh ubu nagarutse mu mwuka w'abazima nasanze n'ibintu vyaranahindutse sanga bari gens muri game hari ivyo bakora hari ivyo bandika ari yo mpamvu nkubwiye ati muri iyi minsi ngiye kugarukana umunwa udasanzwe kuko iyo ugarutse ibintu vyarahindutse nawe ugomba kugira ico hinduye kuri ivyo kugira bimere fresh gusubiza ibintu ku murongo urumva jewe ubumeze neza no umenyesha abakunzi banje komeze fresh ubandanye banshigikira baje kuri YouTube channel yanje wandika Star of Burundi karaba songe zanje fuba ndanabategura n'ibindi bintu bikaze kuvuga ko muri iyi minsi hariyo n'ibindi bintu ndiko ndabategura amakora batandukanye indirimbo za jenyene iki ndababwira ko je muri iyi minsi ngiye kwatsa umuriro ico bita kwatsa umuriro hamwe ivyo vya madame sindi nawe ico biziko babanze bisibambaza ngo mbewe na madame we bimeze gute se ngo sinzi ibindi babonye ku rundi rubuga nimba ari kwa muri Wakalight TV bimeze gute basi muri make wewe ico muri Wakalight TV babonye gute bakubwiye ko habaye iki abana ivyo byose ni inkuru mwe mu nkuru je ntarinzi asigasha ubu ntakigukunda iki ucumubeshesha indirimbo uririmbira ugira umugotweje bro je no kubwira ko umuririnzi kado yiwe ni iki nagahogo numuhogo nijwi sivyo ikado yiwe umuririnzi nta naho yo guha amafaranga ngana gute mugabo kado yiwe yemera mu bintu vyose nijwi murumva ifoko umukunzi wawe yashavuye fo kugerageza kurondera ikintu kimugarura mu nzira nziza akongera ukwizera bisumbe kumva amajambo y'abantu kamwereka ko uri kumwe nawe paporo yuko yoba ari kumwe n'abandi bantu bamubwira ubujambo bw'uburofa iki niki urumva jewe nibaze ko dukundana turakundanya kandi twacari muri love tumeze fresh ivy'abana navyo nibaza nta utavyara uwanka umwana nawe bari gipfu besigure ko jewe numba naripimye urumva nkera korabo runaka akanyereka ipica yanje nzokwama mbona igihe cyose mu gihe nzoba nkihari nibaze ko atabirefu uwanka umwana nawe urumva ubona igipfa mutima kuvyara nibaze ko atari bibi kuko n'Imana yaravuze ati muvyare murondoke nk'umusenyi urumva so sinimva rero ahantu hari itatizo kuba abantu bavuga ngo ofise umwana iki niki abavyaye rero urumva tubavume rero tubavumera abavyaye nibaze rero ko umwana toba ikibazo ku muntu runaka canke iki kuko umwana n'umwana nk'abandi n'ababihakanye no babwira atabwo nibaraye basaba imbabazi abo bihakaniye abana babo basubirane bamenye ko ari abana babo so nivi ndagushimire cyane Star ndabashimiye kuvuga ko nanje mbandanya urumva ubu ngiye kugarukana ico bita umunwa kuba Imana yanyongeye imisi yo kubaho ikankiza basi ubu ngiye kugaruka ku munwa wa danje ahabwo nomba mufisa n'umwanya muze dukore sana kuko ubu ngiye kugaruka umunwa utandukanye na wa wundi none abasi ntibashatswe kungandagura kandi Imana yampanuye umunwa wo kuvuga urengeye kuvugisha bashaka abazongandagura naravutse tugushimire cyane naye ndabashimiye nshimira n'abakunzi banje bagenda kuri YouTube channel wandika Star of Burundi kugira hahire rimwe uraba indirimbo zanje vuba ngiye kubarekurira indirimbo ziteye ubwoba
merci beaucoup STV mwakoze cyane. STV, every story matters.